Ivyo utekereza biragena kazoza kawe. Benshi bibaza ko ikibazo cabo ari amafaranga, ari kubura amafaranga. Ariko Bibiliya yerekana ikintu gikomeye cyane kurusha ayo mafaranga. Ubukene butangurira mu bwenge bwacu. Abantu babiri barashobora kuba baba ahantu hamwe ariko ubuzima bwabo bugatandukana cyane gose. Uti kubera iki? Kubera umwe yubaka ubwenge, akubaka indero ariyo discipline, akagira iyerekwa no kwiyumvira kuri kazoza kiwe, akagira imbono. Uwundi akubaka ubwoba, ugwitwazo no kwama ategereje gufashwa canke akama yirodombera abateye imbere. Mu Migani 23 umurongo w'indwi handitswe ngo, aho ni muri Bibiliya, nkuko yiyumvira mu mutima wiwe niko ari. Ko wiyumvira niko ugena kazoza kawe. Ubukene bwo mu bwenge burasambura kurusha ukubura amafaranga. Imana ihezagira abantu biteguye kuba uko bashaka kuba. Kurikira Symphorine Media mu Kirundi kugira ubandanye usangira inyigisho natwe. Iyi video ndende izoboneka guhera ejo, muzokwame mudukurikirana. Murakoze.